ikintu cyiza cyane kuko ari abantu benshi bagize ubwoba bavuga bati mbega yewe ko uva mu rugo cyangwa mva mu muryango uba waragize ayo makosa aho urahumurije abantu yuko bititirirwa abana babo. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Hama turinyerekeye n'ebyiri nta kintu nzobereka kuko ari nzisera mu mwaka sinigeze nabibona, ariko igikorwa ni cyiza cyane. Abantu baca babaho tusaba tuti ibi bikorwa ntihagire ikintu bizosubira kuba kuri ibyo bintu byabaye, tugasaba tuti ko mwatanguye ku by'abahutu n'iby'abatutsi bizoteba bigire periyode yacu. Ibyo turabishima cyane rwose kuko benshi bakunze kuvuga ati menye ni bwo bavuga ngo abahutu ati nta batutsi bapfuye muri iyi periyode. Jewe kandi tukenguza amateka tukaba twaramaze igihe turiko turigisha bene muri aya madesanse turimo, ni periyode par periyode. Ubu ni periyode ya 72 niko mukunze kubasigurira ati iyi periyode niyahera hazoba ikindi kiringo c'abandi kuko si abahutu no muri 72 hariho n'abatutsi bapfuye, hari abatutsi banyegeje abahutu nabo barishwe. Urumva kuri icyo kintu rero ni ukuvuga nta bwoko burimo, bose barabuze. Niyo mpamvu uvuga nti twari dukwiye gukomera benshi iyi komisiyo verite kuko bakoze igikorwa kidasanzwe gituma bene gihugu bavuga bati jewe numva hari umuntu yigeze kutubwira ati abana bo kwa Micombero ko Micombero yabigizemo uruhara rwinshi cyane muri bibiri na sosiyete. Umwana wa Micombero yaraduhaye akarorero yuko yigeze kujana mu kabari aca baravuga ati umwana w'uko yicaye kumva uyu mwana yazize ubusa siwe yabikoze. Rero nk'aho ko muri kumwe bitwigisha tugenda turasigurira bene gihugu yuko ibi bintu byabaye muri 72 n'ibyabaye mu nyuma solution yo kugira ngo dusubire kubikora, ntibize bisubire kuba tubishamisa, ntibize bisubire kuba kuko bose barabuze kandi si ubwoko runaka na runaka bwagize muri izo ruhara. Ababikoze baracariho kandi nabo nibasaba ikigongo nibabishaka bagasaba ikigongo bakizirika mugabo batasabye ibindi bintu. Nuko rero ndabashimiye cyane kuri icyo gikorwa muriko murakora. Jewe naremereye ko ntabwo nshobora kwemera ko nzobereka mugabo kiri mugabo aho bazozitora bose tuzoza turabaherekeza n'ubudutumye tubaherekeze tugire icyo kintu gifite gusubira kuba. Murakoze cyane. Icyumviro cyanje murabona yuko muri ino meri dufite amakomine 3 tukaba ngaha turi indongozi zitandukanye. Twasaba ko no mu makomine muhashika kumbure mugatandukira no mu mazone tugahamagara abene gihugu bagahashika kugira ngo babashikirize akari ku mutima, kuko kenshi barabona mu mateleviziyo muri mu zindi ntara bakaguma babaza ati none muri meri ni gute ko muri meri naho nyene twahonye. Jewe rero hariho icyo umukuru w'umugwi yavuze ati haramu jewe ico gihe sinari bwavuke, iyo wari haramu niravuga ati narabibonye, ariko ndafise mama wanje afise 66 ans yari umwana wa komanda menga Kambuyenzi niko mura numva bivuga, kandi yaragiye no kumuraba atwaye ibifungurwa avanye uko bamwica. Nawe nyene ndibaza muri ako kanya nzomwerekeza ariko aracabasha yumviseho azokwizana kuko baba no mu Ngagara baciye babirukana quartier 2 baja mu Kamenge. Rero twasaba abanyakubahwa iki gikorwa tugikore kuko kenshi turatwumva yuko hariho ibifosi komine biri mu Buterere nk'uko nawe urabivuga ngo papa ajyamye mu Buterere. Ndibaza aho hantu bazoberekana ivyo binogo nimba bihari. Murakoze. Nitwa Ndayikengurukiye Consolasi mura mu rwego rw'ubutungane nk'uko babivuze. Jewe bwa mbere bagiye gushimira uyu mugwi CVR kuko uriko urakorwa igikorwa gikomeye. Iki gikorwa nk'uko mwabibonye ku masanamu, igikorwa gisaba abantu barinda kuko kuja gukora bijya twabonye bisaba kuba ufise umutima sinzi ko mama mvuga ngo wingwe
mugabo umutima urinda rugabo. Murakoze. Hanyuma rero nk'uko benshi bagiye barabivuga, jewe muri 72 sinariho, sindi nunga mu gisagara cya Bujumbura, ariko nk'umunyamategeko nashaka mbaze nyakubahwa perezida, mbega iki gikorwa muriko murakora finalite yacu ni mwatubwiye ngo ni ukugira ngo ukuri kumenyekana. Est-ce que mwibaza ko bizoba facile? Si oui, mwebwe mutegura iki ku miryango yabuze abayo? Kuko nk'uko twagiye turavyumva, nk'uko twese tubizi, abantu bakoze ivyo bintu benshi ntibakiriho. Hama mu mategeko hariho la continuité de l'État. Barya abantu benshi bapfuye bishwe n'inzego z'igihugu kandi zizwi, dont le président qui était là à l'époque. Umuntu yitwa Michel Micombero turamuzi. Mbega none ko vyakozwe, kuko bagize ikintu cyo kwextermina ubwoko, ivyo nitubide hanyuma ko twese, kuko n'umututsi yoba yarapfuye nibazana umuntu yabiguyemo, yaguye mu nkorero, mugabo objectif ya mbere ntiyari yo kwica ujya mututsi, ni bamusanga baranyegeje abahutu bikamenyekana, ama bagaca bajaniranye. Rero abo bantu ntibiyahuye. None ko hariho continuité de l'État, leta y'uno munsi itegura iki kuri iyo miryango yabuze abayo? Hama ikibazo cya kabiri, jewe nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yavuze ngo yagiye aratondagura amaperiode umugwi severe uzokoreramo. Jewe ndi umwe mu bavictime ba Ntega na Marangara, ibintu byabaye nagahomera buntu. Jewe nashaka nsabe ngo badavyisabi, igihe muzoshikira ku Ntega muzompamagare, ndafite ibyo nzobabwira. Hama ibisigaye ni ukubatera intege. Ni ukuri ibi bintu utari umuntu afite umutima rugabo, bifite kurinda, ntawovyo bakakubikora. Tugira amahoro. Imana ushobora byose, Imana yaremye abarundi, ikarema igihugu cy'Uburundi, ndetse ikarema n'umugwi severe, nihabwa icyubahiro. Nitwaje kwinduka ubwayo, sanzwe ndongoye zone ya Nyakabiga. Imana ihabwa icyubahiro ko bandavye akabona ko novuga, byamhimbaye, natuwe muri benshi. Hama uko ikiganiro twagiye turacumva, twumvise ko ikiganiro kiryoshe kandi gihimbaye kuri bene Burundi. Rero uko mugenzanje kemuza amateka aje kwivuga, yavuze yuko kino gikorwa ari cy'igihugu, ari cyatwese, ariko jewe ikagaruke kubinyerekeye ko natewe iteka bakampagurutsa. By'ukuri ibintu bamwe twarabyumvise, nabyo twabonye, mugabo hariho ijambo numvise ryankozeko, batubwiye ngo umunsi umuntu yoba azi ibyabaye mu Burundi n'iki gihe azomuzane. Jewe bwa mbere ndemeye yuko sokuru wanje n'umunsi ndaruka igitike, kuko yaba musasha Bujumbura muri hajya mu Gatoke, niho yaba, ni naho na papa abyara avuka, kandi yavutse muri icyo gihe. Akenshi ahora twiganira ingene banyegeza munsi y'igitanda. Rero nkaca numva yuko iza amahirwe yo gutorwa, avuga yuko
ibyo je ntabonye mugabo nafise soko wanje agihari nzomurungitike kandi naheruka uno munsi sinantayirungitse ndamubwira amanuke ndetse n'agatongo bamwirukanyemo aguma aca ukaraba abatahaze kadahavuge lokalization ca mwibona n'ahantu haba Colonel Gahomera n'abitwa Daradangwe abitwa Bantavuvura nikote gutya abahanzi mushamo na lokalization niho umuvye wanje yavuka isokuru wanje rero bamaze kumwomora aca rugaho gatoyi ntambara maze kugwira biranka acasura mu Kayanza rero nzomuhamagara ashike ababwire byinshi ku byabaye kuko asanzwe afise na muramuwe ya Colonel yanigiwe hajya kuri stade bamwambitse umugozi. Murakoze cyane ibyo ndabyemeye kandi nzobikora. Ikindi shimye kino kiganiro kiraruhura imitima nakurikiranye ngiranzoga natahura umworosha yavuze ngo nta nama zabaye je nikabinjiramo neza mugano uvuga yuko iranzara habaye murambabarira. Murakoze cyane nibaza ko ari ubuhinga bw'umworosha kugira ngo aturemure. Murakoze cyane naje kumpa ijambo nanje ntawe kukengurukira cyane umugwi severe ku bikorwa uri kurakora ibikorwa byo gusubiza imitima hamwe n'abenegihugu n'ukuri ababatumye bakiyumvira ko n'iki gikorwa coba Imana ihezagire na mwebwe musanzwe muriko murabikora n'ukuri sagaseseshwa rumuri biraboneka yuko amabi yabaye muri kino gihugu cacu. Ariko rero mwavuze yuko hapfuye abahutu mugitangura niko mwatubariye. Jewe nagomba kubaza none abatutsi bo ntibapfuye? Ikigira kabiri naco mwavuze yuko muriko mubikora kuri periyode ya 1972 none nk'ubu uye nk'akarorero jewe muri komine Muha narabajije yuko hari ibinogo vyoba bihari by'abantu bahuye n'ivyo byago mugabo nibaza yuko cane atari mu 72 ho bari mu 93 canke n'imbere yaho barambwiye ko ico kinogo gihari. None nimwaza tukaba ataco mu 72 dufise ico coco tuzokibereka kandi ico kibazo canje. Murakoze. Cyumviro canje murabona yuko muri nomeri dufise amakomine 3 tukaba ngaha turi indongozi zitandukanye twasaba ko no muri mu makomine mwohashika kumbure mugatandukira no mu mazone tugahamagara abenegihugu bagahashika kugira ngo babashikirize akari ku mutima kuko kenshi barabona mu mateleviziyo muri mu zindi ntara bakaguma babaza ati none muri meri ni gute ko muri meri naho nyene twahonye. Jewe rero hariho icyo umukuru w'umugwi yavuze ati haramu jewe ico gihe sinari bwavuke kiyo wari haramu ninavuga ati narabibonye ariko ndafise mama wanje afise 66 ans yari umwana wa komanda menga kambuyenzi niko mura numva bivuga kandi yaragiye no kumuraba atwaye ibifungurwa avanye uko bamwica nawe nyene ndibaza muri ako kanya nzomwerekeza ariko aracabasha yumviseho azokwizana kuko baba no mu Ngagara baciye babirukana quartier 2 baja mu Kamenge. Rero twasaba abanyakubahwa iki gikorwa tugikore kuko kenshi turatwumva yuko hariho ibifos commune biri mu Buterere nkuko nawe urabivuga ngo papa ajyamye mu Buterere ndibaza aho hantu bazoberekana ivyo binogo nimba bihari. Murakoze. Jewe nitwa Niyubahwe Marimani nkaba nkora mu butungane bw'ubucamanza naserukiye umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Mukarange. Rero nkaba numvise ibintu byagiye biravugwa araba amasanamu yagiye araba jeweho nicaye numvise agahinda
agahinda kanini kuko icyo notangura kubamenyesha ni uko na jewe nabaye umutumire ngo njyana umubabaro mugabo ndihakana kuko ndabona ingene ingana imana yanteye iteka ndaba ni nacyo gituma numva jewe numfuje guhaguruka kugira nanjye n'impanuro ahora byarashikiye aha ndibaza ngo mwatumiye ntamenya aho mwatumiye ariko hariho abantu bafite ikintu kibabaza ku mutima bagiye bafungura nk'iyo ubibonye utangura kwibaza byinshi uri mu bandi ukavuga ati aba twicaranye bobo hari igihe batahuye n'ingorane njye nahuye nazo ukababara mu mutima mugo bakuduseka uvuga uti umuntu avutse niwe azi igihe azohereza ku isi imana yonyine n'ibizi sinari nzi ko nzokura ngo ngere ngaha byari ibintu bibabaje nabonye abarize bari kwita hasi nagerageza hagere umubabaro munini kuko cyo icyo gihe byaba byabaye ndi umwana muto nari ngize nk'umwana ngo mumpere baramutwara hazi imodoka y'igisirikare yamupakira twabaye mu buzima bugoye nk'ubu bantu bariko bariyesupima bamupakiye bamukura mu kazi baramwinjiza yari afise ukuri yacumbagira kuko imoto yari yaramukubise hasi hanyuma agenda ku amabeki ye arateba arakira ukuguru asigarana kumwe jewe igihe mwariko murerekana bijya bintu naguma ndaba mvuganye ko bavuze proteze je ntabwo ava ngo ndayibona kuko nari mutoya cyane ibyo sindayivuga ko mbabaye ngo ndafise emotion kwibuka mwavuze muti tubashikirize ingene mwoshikira mu gisagara kugira ngo matuwe nico mwatubajije muvuga tuti twoshikira mu gisagara gute guhatura by'ukuri hariho amadokima mwamwe twe twababaye turabizi hariho nk'ibyo igitabo cyanditswe n'uwahora ajejwe gutwara igihugu niba kirimwo amafoto na mopera rimwo muca mumenya namwe muri ko muragereza nkete nimurindira ababibabarira muca mumenya mugiye muri onepr murabona liste y'ababa ngaha mu gisagara nko muragereza nkete zikwiye mwogenda mukabashikira namwe bwe mukababaza kuko ibi bintu biragoye kugira umuntu yiporte volonté aze kubereka n'ibyo yagiye abamwe afise nka peut-être no musagirije kuri 50 arakwepa ariko mushatse kumenya ukuri shikira bajya abantu barabakozi ba leta bafise amanimero muri onepr barahari bababarire abari babahaba kuko ari igihe muburaze information nabo ubabarira hariho amaliste hariho amanimero hariho abahemberwa mu gisagara ca Bujumbura babaha amanimero muvuze mushaka ati tushika mu gisagara gute je n'umupara wa n'upere wanje yahemberwa i Bujumbura mama yarabimbariye akabarira ati nagiye kuraba n'udutwara ngasanga bamaze kudutwara bariba bakasha bakwishe babazi naho uhemberwa baca bayatwara reference rero n'umuzura nahagurutse kugira ngo ababwire umutwe simbabaye ngo ndiko ndakivuga mwese ko mbabaye nukuri buki gitunga umwana w'umuntu si umuntu amutunga n'Imana imutunga twahuye n'igikomeye cyane navuze ati none je mumpere numvise n'ibyabaye na mumpere yafatiwe mu Kayanza sinigeze numva ko bahashitse cyangwa ingozi bahashitse kuko mu makwe yose ntaco batakunze rero nukuri icyo nashatse gushima ndashimiye seve naraba n'umugabo tukaye navuze ati ibyo biriko biraba ndavuga ati ngo numa guti wega ntiwababaye kinarabaye ibyo bintu byanezereye cyane kuko mubona muriko murakoze imitima abantu igihugu kikamenya abantu bababaye ndavuga ati nukuri ibi bintu ubu utashikiriwe warashikiriwe n'ibintu bikomeye cyane kuguma wumva umuntu yarapfuye utazi iyo yaroye utigeze wumva n'ingene byagenze urumva ko hagumaho kakazikira usanga ba bantu mw'ibyo bintu usanga ari ntagondwa badahanurwa kuko usanga no ku kazi aho bajejwe ari abanyamacakubiri kavuga ati genda umuhutu akavuga ati genda umuhutu singene kubona umututsi kandi umuntu turatoteza siwe yari kubirige ababikoze bari abantu bakuze cyane bazwi ku nzego z'igisirikare nibaza mbere burya ko ngodo nk'urutuke mu gisirikare ntimuze muravuga ngo mukuru w'igihugu igisirikare je umupere w'uwande nari umwana yatwawe n'ikipe y'igisirikare bamukuye mu biro baramujana baza kumwica ntituzi ngo yakiri igitega mwabijya byose mwerekanye nabo mavuga ati none ntaho batoye bekiye kuko yaragicumbagira rero
rero ugiye mu ntara ntawe uzokubwira ngo bamuhambye ngaha baragerageza uburyo bwose kugira babirukane mu makwe y'igihugu bamukuye mu biro bamujana ahandi kumwicirayo rero kugira mwinjire mu gisagara nico ndyomvye kubabarira gerageza murabe hariho reference abantu bitanze nka niba yaranditse igitabo murabe abantu baba mu gisagara n'abahemberwa mu gisagara mubegerereza nkete zirakomeye mubegere mubabazi barababaye hanyuma n'ikindi kugira imitima ihore muriko muragira de reparation muregeranya abo bantu bababaye mubagisha amaseminere babavano n'ivyiyumviro bibi kugira bubake icyo gihugu gishasha ntavuze ati nukuri muravuga muratongora neza timva yo kugira ibi bintu ni uguhana abankozi z'ikibi ni ukugira inkozi z'ikibi zikosowe n'ukugira ngo ababuze bahozwe burya igihugu nico bishobora ni ibintu bikomeye cyane nico bishobora none izo nkozi z'ikibi atari bajya mwagiye murabona umwe yiyerekana murashikira igisirikare burya cyane cyasohora amabrende cyangwa bisohore ajya amapikapu ataza adafise inzego zikomakomeye zabikora zitanivya ibiriko biraba kugira uwo ari we wese ateye imbere bamwice n'abana biwe barabaye igihe kigoye kuko mama yaragiye aza kuraba kuri konti amaze kubona ko papa bamujanye usanga atakiriko kuba ubuzima bwacu bwanatugoye usigaye mama yaramenye kubaho nabo ryarabayeho ivoye intellectuelle yaciye inzira kare nagiye kuri sixième ariko ico gituma nababwiye ati murebe mu mutima yagiye ndi sixième ariko nari nyiri sixième ningene nashitse ningene niyandikisha ntiyasutse nabonye umuvyeyi baza ariko ndazi ko twe dufise abakuru bacu bamwe barahunze hanze bari biga kuri Saint Esprit ngaho Kinigi baragiye barahunga kuko bamwe bahungishwa n'abapatiri kuko bavuga ati so papa wabo bamaze kumwica bamuca rero ivyo nukuri ndabivuze ndababwiye umuco wabibayemo by'ukuri mwegeranye ahakuru bababaye mubagisha amaseminere kuko mwagisha amaseminere yo kubahumuriza bizofasha kurusha kuko rero ngiye muri seminere numva n'ukuri bariko baravuguriza ndavuga ati none sinabayeho naje no guhumuriza abandi nkavuga ati urabaho apredisheke imana irabana nawe nukuri ijambo ryanje ryari iryo imana ibahezage kuba mwakoze iki giciro kinini je nari ndanakiringaniye gishika aho ndi bose ndavuga ati no ifo kuba ibintu biboneka none rero imana yabateye iteka by'ukuri mukaba mwakoze igikorwa gikora inka nukuri n'abantu bo bankomera amashi kuko iyo umuntu ariko aravuga umutima uramuha yesu abahezagirire murakoze. Nitwa Tegekimana Serge arongoye zone ya Buterere. Ubwa mbere nagomba manza nshimire leta iyo yiyumviriye kino ciyumviro hanyuma ikagashira mu ngiro. Nkashimira kandi nyakubahwa arongoye Severe naho bikorana koje nakuze numva banyigisha ko kiza no kwegera imva y'umuntu yitavye Imana. Mugabo rero ko mwari umutima amenyo ukemera kino gikorwa mukagikora mukaja aho abantu batawe bunyamaswa mukaraba amagufa yabo, Imana ibahezagire cyane. Ikibazo rero canje ni iki cya mbere, banyakubahwa muri ko muratwigisha nagerageje gukurikira cyane, muravuga muti ibinogo tumaze kwidantifiya birarenga 4,000 mu gihugu cyose. Ati mugabo muca mugereka koko atabwoko mubyitirira yabiteguye. None byogenda gute aho abantu bicwa bunyamaswa kandi la majority bavuga ko ari ubwoko bumwe, hanyuma mu gihugu cyose bakamenya abo bica naho baza kubata kandi mu buryo bumwe. Nimumva ko ibyo bintu tuvugishije ukuri byari byarateguwe kugira rero kigaciyumviro kiri hajya tira severe au centre de la recherche de la vérité et de la réconciliation du peuple burundais, kugira ngo twumve ko turemye mu mitima yacu. Nuko
mwoja umutima amenyo mukatubwiza ukuri ibyo bintu byari byarateguwe twebwe tubabyumva ku matwi nk'umugani tukabimenya neza ko n'ubundi mushyiramo imvugo nyoroshi ati nta bari barabiteguye ntibyikoze birafise ababikoze mwovuma mutugira duti ababiteguye ni aba bava mu bwoko ubu mugabo si ubwoko bwose bwabiteguye aho tubabitegera na gatoya ikibazo kigira kabiri yakivuze nyakubahwa arongoye zone ya Buterere ya Cibitoki tugihurije ko kuko nanjye nari niyumviriye ko ndabasaba ati guhera kwino saha kubera mwari mwavuze yuko twebwe tutigeze tubibona tutovuga ati aha n'aha hariho ibinogo tuce dutumako mu maguru mashi abakurambere tuzi bari mu mazone yacu hanyuma rero tubabwire aho bazobasanga bababwire ukuri ati aha n'aha hariho amafose komine nibyo babivuze ko ku Buterere ziriho mbere ngo n'iryo zina ku Buterere ryo bariho ryavuye kuko mpora ndabyumva jewe mpora mbona ahantu bahora bashira amashurwe aho iruhande y'ibibasi buri mwaka barahashira amashurwe iminsi yose naba ndabibona nibaza rero ko aho harimwo ariko hariho n'ahandi hajya nyene ku Buterere nibaza ko ibimenyetso byaba byarazimanganye kuko barahimbye umucanga cyane mu myaka iheze kandi bakaberekana ati aha hantu hazi imashini nibyo byirirwa birabafurira ibi bene biza bisuka bica bifurira ubwabo ndabona ko bahimbye imicanga naho nyene uguhera kuri ino saha aho ntahira ca ndondera abakurambere bahaba ndababona bahidatije neza hanyuma bazoze kwibabwira ikibazo kigira gatatu mwavuze muti muduterera uburyo ibyo bisigarira by'ababyeyi bacu byofubwa ni iby'ukuri abo bantu ni inzirakarengane abo babyeyi bacu bazize ubusa none rero mwebwe mu rugo sibeye tubasaba ko abo bantu bofubanwa iteka bagakorerwa amasanduku meza hanyuma mugategura ikibanza ciza bofubwamo kikazoba icibutso ntibagiranwa kuri twebwe turiho ubu nabo tuzibaruka bose bazokwame barabira ko harabaye ibara mu Burundi ariko ntirizosubire kubaho mu kumenya kandi mwavuze ati guhuza reconciliation abantu ntihashobora kuba reconciliation hatamenyekanye abakoze icyaha none ni bande bogiranira umubano mwiza iyo reconciliation yogira nde nande hatabanje kumenyekana uwakoze icyaha n'ubu banyakubahwa nagomba ndabagire krendeye jewe iby'icenda na gatatu narabibonye ariko sinabitangura ibyo ari byo ndabasubiza inyuma gatoya none mwotubwira gute yuko reconciliation igiye kubaho neza mu gihe n'ubu hariho abantu bakiruka bonyene kandi badashaka ko hari abandi baba bamwe hariya ku ruhororo murabizi harya abantu ntibashaka n'abandi baba bamwe none nico n'uwo ni umutego uri ngaho hantu tubona yuko ibyo byabaye kiriya gihe bishobora mu myaka iri imbere kuzoba naho rero mwohigira ikintu gituma abantu twese turema mu mutima kuko biraboneka hari abantu bataremye mu mutima wo kubana neza n'abandi bantu niryo jambo nari mfise murakoze Imana ibahezagire murakoze nyakubahwa mu kano kanya jewe Sitevya nitwa Sibomana Floribert abandongoye zone Gihosha yashinguye umugwi twaranezerewe cyane twaba tugiye kumenya ukuri byabaye kirake nkabandi ubumwe mu bakozwe ko cyuko cya 72
ko narahaburiye data mugabo aracahari ndamufise ngira ngo naho yarahuye n'ingorane aragwara ya ngwara bita mugiga meningite akenge aracagafise byari bifise imyaka 2 yatubwiye yuko papa yagiye ku kazi ko yari adeje agent wa EPB Paul ya Bujumbura akaba yagiye yarafise voiture VW mugaravuga ko atagarutse sinzi rero mama uko ameze ubu sinzi ko hari icyo bahava atanga ku muco 2022 n'igitega n'ubuze mukavuga iby'igitega igihe mwabyerekana abari bazi abahombere bacu barashyuraguye amaso kugira bareko hari uwo bomenya muri yabisigarira wapi twari dufite abahombere babiri nabo nyene bari igitega ariko ikibazo nagomba kubaza ni iki ndazi umuntu yari afise urubanza muri CNTB sinje mu baza sibe mugabo ikibazo ngomba kuja ku muco ku kibazo yari yaranyazwe 2022 inzu urupapo hanyine mu gisagara ca Bujumbura aruburana urashika muri cour special aruburana aho hose yagenda atsinda ndetse n'ubushikizo barashikirizwa mugabo mburano nabikurikiranye harageze aho avuga ati ahubwo twebwe ko tugize batukaronka uwatunyaze atabwo yavyashoboka yari kutwereka aho wacu yatawe kugira ngo ahambanwe iteye ubu bimeze gutya ubu mwene ko yari yaranyaze urwo rupapuro ubanza rwaraheze ni ukuvuga yitwariye uwo muntu mwene gutsindira urupangu muri parake abagiza yuko ngo yamagije yuko yishe se wiwe rero agomba kubaza ikibazo mbe parake z'ubu canke sentare zirafise ububasha bwo kuburanisha imanza z'ivyaha vy'2022 kandi urwo rubanza parake yaragwakiriye ikibazo cane cari ico kandi sindenza ngaho umugabo twaravuze ngo mwibutse uvuga uti ingwe gutwara igitungwa ikagutanga buraka nimwambe nyinshi nimba amaparake abishoboye kwakira izo manza tweje tutingira ngo si uwo muntu yanyazwe yari kwitwarirwa ahubwo bene kunyagwa bene no kubura umuntu niwe wari kwitwara muraduha umuco rero murakoze bane baheze nanje sinoja kure y'abandi kabujeni tubanura kure na muco ari rero nk'uko abandi bashikirije yuko iki gikorwa ari kizima nanje sinoja kure iki gikorwa ko kirondera ko ukuri kumenyekana kugira ngo ubumwe atari ururirimbo bizobe ku bana bari inyuma ku mageneration ari inyuma yacu ni igikorwa cyiza imana igihezagire kandi ukuri murarinda avuga ko murinda imana ibahezagire cyane rero nka jewe numvirije igihe mwaza muri Assemblée Nationale nari amagara yarangize sinari nanje baramenye inkuru bati bararinze jewe ni kuba nakitswe n'amagara ngira ngo byagira simpambe ndemba rwose rero jewe ataho mpagaze bwa mututsi canke bwa muhutu ariko mpagaze mu buntu rero kare numvirije ingene mwariko murashikiriza commentaire muravuga ati batwaye se umugabo w'umuntu saa 9 saa moya
umwana wundi yaba yinjiye mu nda kandi adasanga ubwoko n'wa mugabo wiwe. Rero nkavuga origine y'ibintu murabona yuko ari uruvumo, ni nk'uruvumo, ni umuvumo ku gihugu. Abo bana bavutse uko ni benshi kandi nabo kubera ari abantu atari ibikoko, urumva ingaruka ku gihugu ni mbi cyane. Rero ni ukuri mworaba kuko muriko muravuga ati ababibonye, nanjye sinabibonye sinari bwabeho, mugabo n'ukwigisha mu ishuri kwigisha histoire urayitahura gusumba uwabibona canke bikagukora ku mutima gusumba uwabibona. Je rero ndiko ndiyumvira ivyo bintu ingena byagenze bigenda biraba, nkabona nasoma ibitabo, hari ibitabo byinshi nasomye nkiri mutoyi byanatumye ninjira muri politike ndi mutoyi, ntavuga neza kanadera. Rero nukuraba izo periyode uko zagiye zigenda, mukaraba n'igiti cyasongora iwa kugira abarundi, abana b'uburundi bibagendere gutya, mukabona la cause. Hanyuma rero ayo maperiyode koze imwe imwe kuva 72 kuduga gushika hirya muri iyi myaka ya vuba ni gushika n'ubu ntapfa. Urumva umuntu akora ikibi bene ico ntabwo korega agira, ntabwo kagira aba yarinjiwe na esprit mauvais. Rero kugira uburundi bukire ni intererano y'iwacu, nobona yuko niyumvira yuko koze zibonetse bokwicara rero bagaca bazisigurira abantu kuko ntibyumvikana. Noneho umututsi mu Rumonge yishwe akitwa n'umuhutu, ngaho uwo hariya mu Kirundo ati hari umututsi mwene wacu yishwe n'umuhutu, ntanamuzi na bizari, agaca afata umupanga canke inkoho akaja kwica uwundi muntu kandi ari umuzimyamuriro wiwe. Uca usanga ari ibintu bitagenze neza, bitizwe biticariwe, ni nka virisi iri mu mitima. Rero murabe koze, muze muri bene gihugu mubigishe koze kugira ngo generation nouvelle iziriho cyangwa bazovuga bazogire ubumwe butari uburirimbo na development, kugira ngo ntituzokwame muri bya bindi. Kandi ndashima cyane ko mwavuze yuko hapfuye abahutu hagapfa n'abatutsi, kubera nanjye jenda mutuzigana nk'ubuye umutima wanjye utunyagiza ntinorega yewe ni jewe canke ni musaza ni kwari batoya ni iki. Rero kugira ngo izo periyode bizoze biragenda neza, urazi hariho nk'apfuye abatutsi benshi canke abahutu benshi, kugira ngo ico kintu kibaye ntihagire ubwoko kanaka bwiyagiriza kugira bwikumire. Hari ikibazo ca nyuma nagomba mbaze, ivyo yari nk'amayemosiyo ari muri jewe, nagomba mbaze none ko ibisigarira by'abo bantu ubu vyegeranijwe tukazobifubana iteka nk'abantu, nagomba mbaze none aho ni muri 72 iyindi myaka muzoba mwegeranije ibisigarira, shaka kuba uko periyode iheze hazoza haraba enterrement iteka yaba canke n'abandi bakurikira. N'icyifuzo canje navuga nti bizobanze bikogwe bihere, hanyuma enterrement ibere rimwe, kuko bitabaye uko iyo periyode muriko murakorera ku bindi byabaye kuri ubwo bwicanyi bwabaye bukurikira, ubwoko kanaka uzobabona periyode mbi cyane yo kwiyagiriza. Ni byinshi sinabivugana nanditse amapoya muga sinoyavuga ico mugabo ni icyiyumviro canje nko mu nyuma cyo kubaza ati enterrement none izobera rimwe canke izoziraba uko igikorwa ca periyode imwe giheze. Murakoze cyane. Shikirije ku mazina nitwa Pascal Ikeke, nk'abasanzwe n'umushinga amateka atuye mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma nanje nagomba nshime
ku bikorwa uno mugwi sentebe umaze kurangura severi umaze kurangura murantunga. Hanyuma kandi turabona yuko ari ibikorwa bisaba uburyo kuko n'abandi babivuze, ibikorwa bisaba no kurinda. Hanyuma nanjye ni umwe mu bantu bavuze mu 72 nubwo ntari bwabeho, narabuze mukuru wanjye yari asanzwe ari umwigisha. Hanyuma mva muri komine Muhani, naho mvuka ari naho mba. Biravugwa yuko ahantu bita muri Ceceni canke hajya hafi ya Pisene hoba hariho umugozi wategera abarengana canke abantu basanzwe bazi yuko ari incabwenge canke bari mu bwoko bw'abahutu, bakabafata bakabica bakabura irengero. Urumva rero twagomba tuvuge yuko nk'abakurambere baba basigaye hajya ahantu mu gice ca Cece nayo kinanira ya kabiri y'uno munsi, ko abo bantu abajejwe intwaro ndetse natwe ubwacu ko twofasha kugira ngo abakurambere bahari b'ico gihe ko boshobora gutanga umuco. Hari n'ibivugwa yuko muri kirya gice nyene hoba hariho ikinogo rusange boba batamwo abo bantu bafatwa bakicwa muri ubwo buryo bujanye nyene n'uko abantu bicwa bafatiwe ku nzira canke bakuwe mu mihana iwabo. Ariko rero ndafise utubazo dushika dutatu nagira mbaze. Hariho abarundi bamwe bamwe bidogera mu bisevere, na cane cane abari mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko umurwi severe watanguye ibikorwa ku mabi yabaye mu 1972, aho bizwi ko abishwe benshi bari abahutu. Intwaro y'ico gihe yari ihari, yari intwaro yitirirwa abatutsi. None ganyakubahwa murongoye umurwi severe, ni ryari canke mu myaka mubona musigaranye ku kiringo mwebwe mufise, murabona yuko uyu wundi murwi w'abarundi ubidogera ko iki kiringo kizoza guhera mwamaze kuja kuri faze igira kabiri canke igira kabiri ku bijanye n'ubwicanyi bwabaye mu 1993 kubandanya gushika kuri ya matariki na wa mwaka musanzwe nk'uko itegeko ribivuga, itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu 2008. Ico cari ikibazo ca mbere. Hanyuma ikibazo ca kabiri, nyakubahwa perezida, ubwo murabona yuko muravye amatariki muriko mukorera ku kiringo mufise co ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 1985 gushika itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu 2008. Ubwo ku bwanyu murabona ko ico kiringo kigiye kongerezwa bivanye n'ibindi n'ayandi mabi yakozwe inyuma y'iyo tariki ya 2008? Ikibazo kigira gatatu, ubwicanyi bwo mu 72 bwitirirwa Micombero kuko ariwe yatwara igihugu ico gihe. Micombero nawe ntawe ukiriho kugira ngo nawe agire ico avuze canke ngo abazwe atange umuco ku bw'ayo mabi bamwitirira canke avugwa bivanye n'uko ariwe yatwara igihugu. Hari aho muba muriyumvira kwegera umusigwa Mukabicombero kugira ngo nawe umubaze ko yoba umutangamuco mu bandi, ivyo yoba yarumvise canke yoba yarabonye ico gihe, mu ntumbero yo kugira ngo umunega wiwe atakiriho ko muri bamuvuga ko ibitari vyo nawe agire ico avuze. Hanyuma kandi nyiraho nyene nagomba akabazo ka nyuma. Kuri ako kabazo nyene, mbega murabona ko hamwe famiye Micombero yoshikira umugwi Sentebe, mumbabarire iryo zina sinzi impamvu ririko riraza, mwoshobora kubakira
kwakira mu ntumbero yo kugira ngo ushobore gusaba ikigongwe kuri ayo mabi umukuru w'umuryango yoba yagirizwa yoba yarakoze. Murakoze cyane ku mwanya mwampaye.